Reka rero tudatevye nashimye abakozi Imana batandukanye, abavyeyi beza Imana duhaye muri kino gihugu, Bishop Mukwiza na Reverend Konso, Imana bahezagire kuva muri Zion, abavuye muri River of Life, abavuye muri Eglise Shaddai, abavuye mu mashengero atandukanye, Imana bahezagire mwakoze kuza. Nagomba kandi mu buryo bw'umwihariko dukomere Imana mu mashi cyane kubw'aba bantu bose bari ngaha uyu munsi. Imana ishimo cyane, ubwanje numva kurengegwa n'ibigumbagumba kubabona ngaha. Itangazo twatanze ryo ko tuzoba turiko turakorera ngaha twaritanze ejo mu masaha yo ku mugoroba, ariko raba ikibuga kiruzuye, abantu beza bahizi n'abahizikazi baje kurongera mu bwiza bw'Imana. Nanje isengesho ryanje nuko atajambo na rimwe rigiye kuvugirwa hano kuri kino gicaniro riza kugenda gutyo nyene ridakoze ico Imana ritsumye gukora hejuru ubuzima bwiwa. Uvyize numva amene yawe, uvyize numva amene yawe. Ndashaka indi amene irenze ngaho. Shetani yaronse ubusa, Shetani yakojejwe isoni, yari yashatse yuko igikorane kitaba, ariko turashima Imana ko turi hano kandi aragiye kongera gukorwa isoni, kuko abagwayi baragiye gukirira hano hantu, ibipfamatwi biragiye kumvira hano hantu, impumyi ziragiye kubona muri kino kibanza, abo yamaze igihe yugarije ubuzima bwabo aragiye kubarekura mu izina rya Yesu Kristo. Ndiko ndavuga ubushobozi bw'Imana bugendagende muri kino kibanza, ababoswe batangure kubohoka, impumyi zitangure kubona, utwumiza dutangure kugaragara muri kino kibanza. Amashimwe ku mwami w'abantu. Mbari umuntu ari iruhande yawe ngo Shetani yaronse ubusa. Subira kandi umubwire uti Shetani yaronse ubusa. Ibilisi amepata sufuri. Ingene Imana ikora ibintu igihe cyose vyama bitangaje. Mutubabarire ku mwanya watakaye, ntivyari vyoroshe ibi bikorwa vyo gutegura ikorane nk'iki, bubaka iyi stage turiko bakora ibintu vyose, ubundi bimara imisi 3 bariko barabikora, ariko twatanguye kubikora ejo kuva saa 11. Ni kuvuga ngo Imana yadushoboje nubwo ari bitagenze neza, ejo bizoimeze neza cyane. Haleluya. Ejo turiko turashimira Imana ibikomeye nibidasanzwe izobirikira kore hano hantu. Aya ni mashiyandi menshi ku mwami w'abantu. Tudatevye tugomba twinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ngibi ibintu bigiye kuzoma ino minsi 2. Ndakunda igihe cyose mpagaze vuga ijambo ry'Imana nkora igikorane beniki, kubera yuko umuntu ataba yiyadukije, ariko ibyo dukora tuba twabibonye imbere y'igihe Imana ibitwereka. Nashaka manze ndakwavertise, ndakubwira ibigiye kuba muri iyi minsi 2, uyu munsi hamwe n'ejo. Mbari umuntu ari ruhande yawe ngo iyi minsi 2 ni iminsi igiye guhindura ubuzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Muri iyi minsi 2 ubuzima bwawe buzokongera kuguma uko bwari buri. Your life will never remain the same. Nivyo Imana ateguye gukora kandi nivyo bizoba. Muri iyi minsi 2 hari ibintu Satani yari yarugaye mu buzima bw'iwawe. Muri iyi minsi 2 aragiye kubirekura yihuse cyane. Muri minsi 2 amadestine yanyu aragiye kuguruka. Igihe kinini utagira aho ushitse, igihe kinini wamigiye cyose uri kurasugerezwa. Muri minsi 2 Satani aragiye gusoka mu buzima bwawe, Satani aragiye gusoka mu muryango wawe, Satani aragiye gusoka mu mugabo wawe, Satani aragiye gusoka mu mugore wawe. Ingo zari zaratandukanye ziragiye gusubira kunga, ziragiye gusubira hamwe. Abana bari barangazwa n'urumogi, Imana igiye kubagarukana. Numva ameni yanyu muri kino kibanza. Muri iyi minsi 2, muri iyi minsi 2 abatari barabonye akazi imyaka myinshi bagiye kuba amatelefone
wamaze igihe urondera nibyo bigiye gutangura kukurondera. Ibyo wamaze igihe wiruka inyuma nibyo bigiye gutangura kukwiruka inyuma. Ubyize numva amani yawe. Amasengero y'abakozi b'Imana muri ngaha muri iyi minsi ibiri, amasengero ya Kristo muri kino gihugu aragiye guturika mu ikanguro ridasanzwe. Ushataramande muri iyi minsi ibiri ibigiye kuba bigiye gusiga imizerere mu matwi yanyu. Hari ibyo Imana ikora bigasiga imizerere mu matwi yacu. Ibyo nivyo bigiye gufata ikibanza muri iyi minsi ibiri. Numva mbere yanyu muri kino kibanza. Ariko ivyo kugira bibe, reka dusangire gato ijambo ry'Imana. Mumvirize, turafise natwe uruhara. Turafise icyo tubwiza gukora kugira ngo ivyo tubone vyambaye umubiri biriko birabana natwe. Si ibintu bipfa kuba gutyo nyene. Hariho uruhara rw'umuntu wese abwirizwa kugaragaza, abwirizwa gukora kugira ngo ivyo Imana ikiravuga vyambara umubiri bane natwe. Ndakunda ko abantu bansomera, sinzi umusomyi aze kuza ngaha hafi yanje, Yohana 10 ku murongo w'10. Uyu murongo niwo duhagazemo, niwo uri mu mutima w'iki gikorwa, niwo uri mu mutima w'ivyo Imana igiye gukora iyi minsi ibiri. N'amajambo Yesu yavuze, yaravuze ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba no kwica no gukikiza, ngo najezeho nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Hari ibintu bimbabaza mu buzima bwaje, kubona warakijijwe, waramenye Imana, warizeye Kristo Yesu nk'umwami wawe n'umukiza wawe, ariko ubuzima bwawe bukaguma buri kwa kundi. Uyu munsi nazaguhamagarira umuntu wese ari muri kino kibanza kugira agasavu kejejwe. Aho vyakabereye ni kera, abandi baratera imbere, we wama uri hahandi. Aho vyakabereye ni kera, abandi barakira indwara zabo, we ukama ufise ya ndwara nyene. Uyu munsi nakeneye umuntu ari muri kino kibanza agira agasavu kejejwe. Aho tugiye gusubiza Satani mu ndumane bihwanye n'ivyo yakoreye ubuzima bwacu. Numva ameni yanyu muri kino kibanza. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Zaburi ngo ivyo urabikora naze ngahora, ukiyumvira yuko muhanye nawe kose. Uwo ni Satani tugiye kubwira. Yarononye ubuzima bwawe, yonona kariyeri yawe, yonona uruvyaro rwawe, yonona umugabo wawe, birashoboka yononye n'umugore wawe. Ivyo yarabikoze yiyumvira ngo tuhanye nawe kose, ariko tugiye kumuhana. Narivuze ngo Satani turagiye kumuhana muri iyi minsi ibiri. Satani nabo bakorana turagiye kubahana, tubasize imbere yabo. Imana ishimwe cyane. Mbara umuntu ari wandera ngo Satani turagiye kumuhana. Yaraje nk'igisuma, ariba, arica, aratikiza, ariko ntagiye kubandanya bikora. Enough is enough. Aho vyakabereye ke, vuga ngo vyakabereye ni kera. Ndashaka abantu babahizi n'abahizikazi, utaho vyakabereye ni kera. Ibyo yakoze nazo kongera gusubira kubikora. Imana ishimwe cyane. Icyo Imana igomba hejuru ubuzima bw'umwe wese nuko twekpe Imana ubugingo busagutse, nuko icyo Kristo yatuzaniye avuye mu ijuru tukigenderamo hano mu inosi. Paul yabivuze neza, aravuga ngo turi ibiremwa byo muri Kristo Yesu, twaremewe kugendera mu bikorwa vyiza. Ibyo Imana yateguye kera ngo uyu munsi tubigenderemo. Hari ibikorwa vyiza Imana yaduteguriye. Iki ni igihe cyaho tubigenderamwo, iki ni igihe cyaho tubigenderamwo. Koma ayo mashi yashikane, wongera uyashyiremo akaruru k'intsinzi. Yarateguye ibikorwa vyiza kera ngo uyu munsi tubigenderemo. Muri ivyo bikorwa
turagiye kuvugana ibitandukanye. Imana ishimwe cyane. Ndababazwa no kubona bizeye babaho ubuzima muri mediocre. Birambabaza cyane kubona dufise ubwami bw'Imana muri twebwe. Yesu yavuze ngo vyarahimbaye data kubaho ubwami, vyarahimbaye data kubaho kuganza, vyarahimbaye data kubaho ivyo gutegeka. Dukoranizwa kubihanga ry'abami n'abaherezi. Numva mbere yani muri kino kibanza umwami yavuze bicika itegeko, nawe icyo ugiye kuvuga kigiye gucika itegeko. Niwe avuga ngo promosiyo bizoca bicika itegeko, niwe avuga ngo uruvyaro inda zari zarukawe n'ibicaniro vya Satani zizoca zuguruka. Haleluya! Icyo umwami avuze gicika itegeko. Tugiye kuvuga kubohoka hejuru y'imiryango yacu, tugiye kuvuga kwagukirwa hejuru y'imiryango yacu, tugiye kuvuga gutotahara k'umugororotsi hejuru y'ubuzima bwacu. Numva mbere yanyu muri kino kibanza. Kubera iki Yesu yaje kugira ngo duhurange ubugingo kandi tuburange busagutse? Ariko uyu munsi atari vyo biriko biraba. Hari ibibazo bitari bike abantu benshi bagenda bibaza. Umuntu aribaza kubera ikindi kumbaho ubuzima. Ndazi ibibazo biri muri benshi muri ngaha. Kubera iki vyanze vyama bipfa igihe cyose. Barakubwira ko bagiye kuguhafiza ariko bigapfa. Barakuresha uzi kugiye kurongogwa bikaba birapfuye. Uraresha wiyumvira ko ugiye kugira mariage, umuryango watanguye kwitegura, umukobwa agaca guheba akagenda kundi kumbure akurusha bigaragara. Hari ibibazo vyinshi abantu bagenda bibaza kubera ikinashika mu vyo Imana yateguriye ubuzima bw'iwanje. Mufise amasezerano menshi andagomba gusisita guhagurusa muri mwebwe agasavu gatagatifu, isavu ryejejwe cyo guharuka mukavuga ngo ibintu biza guhagarara, ibintu biza kubandanya uko vyari biri, ibintu bitegerezwa guhinduka. Vuga ngo ibintu biteza guhinduka. Ukibaza ibibazo vyinshi kubera iki nama hahanje, kubera iki mu muryango twese tugwara ingwara zimwe. Hari abantu bari ngaha birazwi wamengo ni itegeko ryatanzwe yuko mu muryango wanyu mwese mugwara diabete, mwese mugwara amakanseri, mwese mugwara amane, mwese mugira amakrize yo mu mutwe. Ivyo bintu bibwizwa guhagarara, ivyo bicaniro bibwizwa gusigwa ku iherezo. Abo basi bakugwanya babiza gucika umunyota munsi y'ibirenge vyawe. Amenireze ngaho, amenireze ngaho. Kubera iki mu muryango wacu kurongogwa ari kibazo? Iyo ageze ivya mariage muri famille yawe ikibazo, abandi si kibazo ariko iwanyu ni kibazo. Muri basi ivyo bibazo kubera iki? Kubera iki mu miryango yacu ata muntu aramba? Kubera iki ari imfusire premature? Kubera iki mu miryango yacu umwana w'imfura uwagiye kugira mariage wese, umwana w'imfura inda yiwe ibwirizwa gukoroka? Kubera iki? Kubera iki igihugu cy'u Burundi cyamakira inyuma y'ibindi bihugu? Cyakoze iki? Cyacumuye iki ku Mana? Kubera iki muri Afrika inzara abandi vyo barabirenganye, ariko twebwe uyu munsi tuba turiko turakwana nibake bafungura gatatu ku munsi, abandi baronka ivyo basesa ariko turabura ivyo dufungura. Kubera iki? Kubera iki twama dukenye? Hari wigeze kumbwira ngo nta munsi n'umwe nige yarakora cyane akaronka ibiraka vyinshi, akaronka akazi kenshi, mukarambira tapote
sindeze miliyoni 3 igihe cyose shikanye miliyoni 3 cyasubira hasi nkasubira gutangura gushasha. Nagoma ntangarisha umuntu ari mu kibanza akarimbi kose kari karashingiwe ubuzima bwawe n'umuryango wawe kagiye gushingurwa mu izina rya Yesu. Ndibuka Farawo avuze ngo barekure bagende, mugabo ntibashike kure, nibagende ariko ntibashike kure. Iyo muhemu y'akarimbi ibwirizwa uyu munsi gusinguka, uyu munsi bwiza gukurwa mu buzima bwawe, ubwirizwa kugenda ushike kure aho ronka ibyawe n'iby'abandi. Imana yaduhamagariye guhezagirwa gusa, Imana yaduhamagariye gucika isoko y'umugisha. Muva mbeni ya muri kino kibanza Paul aravuga ngo nuguriwe urugi runini runyinjiza mu bikorwa bikomeye. Muri iminsi 2 hari urugi runini rugiye kugurukira ubuzima bw'iwawe. Ndiko ndavuga urugi niwumve opportunity, amahirwe. Hari amahirwe agiye gutangwa hejuru ubuzima bwawe, agiye kukwinjiza mu bikorwa bikomeye. Ari igihe wewe wahamagara abandi hamwe n'ubwo rugi Imana igiye kukugururira, abandi nibo bagiye gutangura kuguhamagara. Aho urondera ubutabazi ku bandi, abandi nibo bagiye kurondera ubutabazi kuri wewe. Namatsiko ndabwira abantu ibikorwa bikomeye si kubaka inzu, ibikorwa bikomeye ni kubakira abandi inzu. Mu bantu ndiko ndavugana nawe muri kino kibanza bagiye gutangura kubakira amazu abandi mu izina rya Yesu Kristo. Iyo amen impezagiye, amen ireze ngaho. Hallelujah. Ibikorwa bikomeye sukuronka ivyo fungura, ibikorwa bikomeye nukuronsa abandi ivyo bafungura. Uyu munsi tugiye gutangura kubabazwa n'abandi, apana ivyacu gusa. Tugiye gutangura kubabazwa n'ivy'abandi, tugiye gutangura kurazwa ishiringa n'ivy'abandi. Ibicaniro vya Satani bikonvovowe, bisanganguwe, tutangura gucika isoko y'umugisha ku bandi. Ico nico ugiye kuba, ico nico ugiye gucika, ico nico ugiye kuba. Imana ishimwe cyane. Kubera iki ibintu bitagenda nkuko navyifuza? Nagomba ndabwira ko ni kubera ibikorwa vy'ibicaniro. Ibicaniro nivyo bituma ubaho ubwo buzima uri kurabaho. Ibicaniro nivyo bitagomba kushika kure. Munyemere nkure confusion mu bantu. Imana ima umutima w'iki gikorwa irambwira ngo abana banje bishwe no kutamenya, ntibazi ibyo bagwana navyo, ntibazi intambara barimo. Iyo utazi umwasi wawe nta munsi n'umwe ushobora kwigera umutsinda. Iyo utazi ibyo dispose n'ibigwanisho nta munsi n'umwe ushobora kwigera unesa intambara uzoba urimo. Uyu munsi twaje hano kugira ngo tuwugure amaso, mumenye abo mugwana nabo, mumenye imyuka mugwana nayo, mumenye ingane mubwiza kugwana intambara mu buryo bw'impemu, aho mushyira ku iherezo icyitwa igicaniro cyose hejuru y'ubuzima bwawe. Benshi iyo tuvuga ibicaniro bumva isezerano rya kera, kuko ibicaniro bitangura kuvuga mu isezerano rya kera. Mugabo ibicaniro ntibitangura kubaho mu isezerano rya kera. Ibicaniro origine yavyo, genese yavyo, ari ibicaniro vyavuye ni mw'ijuru, niko ijambo ry'Imana tubwira. Munyemere gato dusoma n'amajambo y'Imana ari mu gitabo cy'Abaheburayo igice 8 ku murongo wa 5. Ijambo ry'Imana avuga ngo kandi abo bakorera igishushanyo n'igitutu cy'ivyo mu ijuru, nkuko Mose yabwiwe n'Imana agira akoreshe rya hema, ati ugira umwete, mumvise neza, ugira umwete wo gukoresha vyose, ubigereranye n'ikigereranyo werekewe kuri wa musozi. Mose yabwirwa kubaka ihema ry'ibonaniro. Imana imubwira ngo agire umwete wo gukoresha vyose abigeranije n'ikimenyetso cyangwa ikigereranyo
yari yereswe ku musozi. Iyo mwitegereza ingene ihema ry'ibonaniro ryari rimeze, mu ucinjira hariho igicaniro. Bisobanurwa ngo mu ijuru n'ibicaniro biri, n'ibicaniro biva. Igicaniro ababizi cyane ni abana b'umwiza. Ibizanye n'ibicaniro abakozi ba Satani barabizi cyane kutamenya n'abana b'Imana, kuko igicaniro nibwo buryo bwonyene bushoboza icyaremwe cy'umwana w'umuntu kuja en contact n'icyaremwe cyo mu ijuru. Nta munsi n'umwe umwana w'umuntu ashobora guhura n'Imana badahuriye ku gicaniro. Shakima nuko abantu bakeneye gukomera mu vy'isi barafise ivyo bakora, barubaka ibicaniro, kubera ko uzosanga hari abagwizatunga bafise abapfumu babo, kubera ko uzosanga hari abantu bafise ibintu baziriza mu buzima bwabo, aho usanga afise inzu mbwa hari icyumba kigera yinjiramo cyangwa yemera undi muntu kwinjiramo, paske niwe hari igicaniro ciwe. Niyahamagarira imyuka mibi kugira ngo ize kumushoboza gukomera hano muri buno buzima cyangwa kuganza muri buno buzima. Igicaniro kiva mu ijuru. Satani mu contrefacteur arikana kuko arazi ngene Imana ikora. Ubuzima bw'umuntu buri uko ubuzima bw'igicaniro ciwe kiri. Imana ishimwe cyane. Igicaniro ni iki? Igicaniro ni gishyizwe hejuru. Igicaniro ni system, n'uburyo aho imhemu ihura n'umwana w'umuntu. Igicaniro ni iki? Igicaniro ni ingazi iva ngaho mu isi ikaduga mu ijuru cyangwa ikaduga mu isi y'imhemu. Igicaniro nicyo kirezima ubuzima bw'umuntu. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana tubwira mu Baheburayo 11 ku murongo wa 3 ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyacumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka. Aya ni magambo avuga ngo ibiseruka cyangwa ibiboneka vyavuye mu bitaboneka. Abantu kugira bakomere muri muno buzima babwiza kubanza gukomerera mu isi itaboneka, babwiza kubanza gukorana n'abatari muri ino si iboneka, babwiza kugirana ubucuti, ubusabane n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Isa kuba imyuka mibi, shaka imenuka ishobora kuba impemu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Aho ni ubuzima bw'abantu benshi bwugariwe, aho ni ahantu ubuzima bw'abantu benshi bwazikiririjwe. Imbere yuko negeza gusozera kuko umwanya uraturega, mu mwanya tuguma dufata kandi ko gusangangura ibicaniro byose biri mu miryango yacu. Nta muntu n'umwe atagira igicaniro mu buzima bw'iwiwe. Ntawe uhari, ntawe uhari. Igituma famiye yawe imeze kujya imeze ni kubera ibicaniro. Igituma igihugu cyacu kimeze ko kimeze ni kubera ibicaniro. Igituma isengero ryacu rya Kristo muri kino gihugu rimeze ko rimeze ni kubera ibicaniro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abatari bake murazi inkuru z'umugabo yitwa Baraki na Baramu, tuzisanga mu gitabo cy'Uguharura igice cya 23. Dusome dore ku murongo wa mbere tugasikana ku murongo wa 3. Kuri 22 amubwira ngo aze kumuvumira ihanga ry'Imana. Ariko rego mantangariza Satani, ntawe ushobora kuvuma ab'Imana yahezagiye. Narivuze ngo ntawe ushobora kuvuma ab'Imana yahezagiye. Mugabo ivyo kugira Baramu umuvugishwa abishobore, reka dusome gatoya. Guharura 23 umurongo wa mbere umurongo gushika ku murongo wa 3. Egera ngaha gatoya. Guharura 23 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 3.
Baramu abarira Baraki ati nyubakishiriza hano ibicaniro ndwi. Unzanire ahanyene amamasa ndwi n'amasuguru y'intama ndwi. Nuko Baraki abigenza nkuko Baramu amubariye. Maze Baraki na Baramu batangira ku gicaniro cyose imasa n'isuguru. Baramu abarira Baraki. Baramu abarira Baraki ati nuhagarare hambavu y'ibimazi byawe. Y'ibimazi byawe byoshejwe. Nanje ndagiye. Kumbure Uhoraho araza guhura nanje. Arabizi neza ko atabicaniro bihari Uhoraho ntashobora guhura nawe. Muri kino gihe Imana igiye gutangura guhura na benshi muri kino kibanza, kuko bagiye gushyiraho ibicaniro mu buzima bwawe. Baramu aramubwira ngo hagarara hambavu y'ibimazi byawe. Kumbure Uhoraho araza guhura nanje. Komeza. Maze icyo ari bunyereke cyose ndakikubarira. Icyo ari bunyereke cyose ndakikubarira. Mu yandi majambo, yiteze k'Imana ihura nawe, yiteze k'Imana ivugana nawe, kubera ko yamaze kubaka ibicaniro. Iyo twubake Uhoraho ibicaniro, Imana iraza igahura natwe ikadukiriza imiryango. Iyo twubake Uhoraho ibicaniro, Imana iraza igahura natwe ikadukiriza igihugu. Muvameni yani muri kino kibanza, iyo twubake Uhoraho ibicaniro, Imana iraza igahura natwe ikadukiriza imiryango yacu n'abana bacu. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Komeza ku murongo wa 4. Maze Imana iraza ihura na Baramu. Imana yaraje ihura na Baramu kubera ko yubatse ibicaniro. Uko niko abapfumu bakora, uko niko abarozi bakora. Barubakira ibicaniro Satani, bagaheza bagahamagara imyuka mibi, maze ikaza ikabaha ubushobozi bwo konona, bwo kwica, bwo kwiba, bwo gusangangura ubuzima bwawe. Uko niko bigenda. Mugabo uyu munsi bahagaze hano kugira ngo babwire yuko siko bigiye kubandanya. Narivuze ngo siko bigiye kubandanya. Siko bigiye guhora biri. Haleluya, haleluya. Twegekwe imbere gato ku murongo gana ku murongo wa 5 w'indwi. Atangura kuvugishwa, bamuhamagaye kuvuma, ariko ageze aho hantu kuko yasanze ibicaniro bikomeye biri pwisa. Mu gisingo cyo kuvuma yatanguye kuvugishwa. Iyo ibicaniro byawe bihagaze neza, abansi bawe barakuvugishwa ko, abansi bawe baraguhezagira, abansi bawe barakubwira neza. Iyo mpambe imeze neza muri kino kibanza. Amen. Komeza. Atangura kuvugishwa ati Baraki yankuye muri Aramu, umwami w'Umowabu yankuye mu misozi y'Uburasirazuba. Ati ngwino umvumire abayakobo, ngwino umvumire abanyamusaga, ngwino umvumire abarundi, ngwino umvumire abaganda. Ariko birizi cyabaye. Novuma nte abo Imana itavumye. Haleluya. Hari umuntu yumvise ijambo ry'Imana rivuze, avuze ngo novuma nte abo Imana yaguheza agiye kuza muri iki gikorano. Amen. Imana yaguheza agiye kuza muri iki gikorano. Amen. Haleluya. Imivumo yose yarizi gutumbereye igiye gucika ubusa imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Komeza. Novuma nte abo Imana itavumye. Novuma nte abo Imana
gatuje uwo muntu ari ruhande yawe uti imivumo ntagize ushobora gukora ku buzima bwawe uti imivumo ntakigishobora gukora ku buzima bwawe c'est fini it's over now hallelujah hallelujah amen komeza no kwirabira akarangane abo Imana itirabi akaranga kuko nababonye mpagaze hejuru ku bitandara ntabitegereza mpagaze ku misozi bitiharura mu yandi mahanga ninde yoshobora oya subiramo neza raba nihanga ryibera ukwaryo ntabitegereza mpagaze ku misozi raba nihanga ryibera ukwaryo ritiharura mu yandi mahanga nihanga ritivanga nihanga ridakora ibyo abandi bari umviriza ayandi mahanga aza kurondera inkomezi z'umwiza kugira ngo bagirirwe neza ariko we kuko ihanga ryasizwe ku ruhande wenda uzoza kubaraba ufise Imana w'umuremyi wawe ufise Imana n'isoko y'umugisha wawe ngo nihanga ryibera ukwaryo ritiharura mu yandi mahanga abandi barinda gutanga imibiri yabo kugira ngo baronke uko babaho ariko wewe ibyo ntabyo ukeneye gukora kuko Imana igiye kuguha ibyo ukeneye byose kugira ngo ubeho neza ndabwira abantu babaze muri kino kibanza bahora bakora akazi k'uburaya akazi k'umaraya kugira ngo bibesheho babesheho n'abana babo muri ino minsi ibiri Imana igiye kugukiza Imana igiye kukugira imbabazi Imana igiye kuguha agakiza kayo uzosubira gukora iby'isoni nke kugira ngo ubone ingene ubaho Imana igiye kuguhaza ibyiza byose ufise ibiguhagije muri byose numva amen yanyu muri kino kibanza haleluya komeza aya majambo yakunda cyane ninde yoshobora guharura umukungugu aribo ba Yakobo ninde yoshobora guharura umukungugu aribo ba Yakobo mu yandi majambo ab'Imana ko bari barababesha ko bariko baragwira mu mwaka mwaharura imfu nyinshi mu muryango wanyu mugabo muri iyi minsi ibiri tugiye kumanura todo mortalite mu miryango yanyu ntabazosubira gufata geze haleluya iyo amen imeze ge amen yeze ngaho amen yeze ngaho amen mugiye kuba benshi abaje ngaho ari ingumba batavyara biravuga ngo turika uririmbe wa mugore w'ingumba utigeze kuvyara kuko abana b'intabwo ari benshi baruta bufise umugabo hari ingumba muri kino kibanza umuriza nigeze gusengera umama umwe yari yamaze imyaka atavyara igihe hagera ko avyara Imana muhaye abana abo bagiye mariage rimwe bari bafise we igihe ataravyara n'umwe abandi bavyara kamwe Imana yamuhaye amahasa nungaha hari abantu ndavyemezwa neza namuhemuye harabagiye mu mwaka usa aho umwaka uzobugeze ngaho harabazo bafise amahasa muri kino kibanza bazi batavyara mugaha hamwe n'Imana dukorera n'ibicano bya Satani bigiye gusiba ku iherezo inda z'ingumba ziragiye kuvyara ubusure komeza canke ngo harure n'ikigira kane c'Abisirayeli icoma nkazokwifira kuko abagororotsi bapfa subiramo kandi 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 icoma nkazokwifira kuko abagororotsi bapfa haleluya iherezo ryanje rikazoba nk'iryabo icoma nkazokwifira kuko hari ukungera abagororotsi bapfa abagororotsi ntibapfa bahangayitse oya vuga ngo oya vuga ngo oya abagororotsi ntibapfa bamerewe nabi vuga uti oya vuga ngo abagororotsi ntibapfa bakenye
oyaha oyaha abagororotsi ntibapfa baratsinzwe oyaha Imana ishimwe cyane abagororotsi ngene bapfa bagenda mu mahoro Biblia ngo Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivyo Uhoraho yari yaramugereye gukora arasinzira ahavya basekuruza arabura ntiyapfuye ari karata amaguru abatari abagororotsi niyo bariko barapfa mu bitaro bapfa babona ingurube bapfa babona ibikoko bapfa babona imyuka mibi ze kubatora banga kugenda toya oya ariko umugororotsi yageze gutaha ahamagara biwe akababwira ngo muze musigara amahoro jewe ndatashe haleluya amen Imana iduhe gupfa nk'uko abagororotsi bapfa umugororotsi napfa n'amadeni asigira abana biwe bazosigara baragwana nayo mu buzima bwiwe asiga atunganije ibintu byose yo numva amen yanjye muri kino kibanza amen uwo ni wo mugabane wawe numva amen yawe amen uwo ni wo mugabane wawe numva amen yawe amen haleluya subira umuhere gatuse wa muntu ari ruhande yawe umubwire ngo uzopfa uko abagororotsi bapfa wow reka twegege imbere gato genda ku murongo wa 18 twegereze kurangiza dusenga Imana atangura kuvugishwa ati haguruka Baraki wumve negera ugutwi ewe mwene Sipori erega Imana si umuntu ngo ibeshe kandi si umwana w'umuntu ngo yisubiremo ibyo yavuze mbega nizobikora ibyo yashize mbega nizobishitsa amasimensi abantu humvise ijambo erega Imana yo vuga ngo erega Imana erega Imana erega Imana erega Imana erega Imana vuga ngo erega Imana erega Imana si umwana w'umuntu ngo yisubiremwo n'ukuri ntizokubesha muri Zaburi Dawidi yavuze ngo Uhoraho ntazobesha umusavyi wiwe Dawidi sizi izina ryawe ariko siraho izina ryawe ati Uhoraho ntazobesha umusavyi wiwe Keva ntazobesha umusavyi wiwe Carmel ntazobesha umusavyi wiwe Lopez Uhoraho ntazokubesha si umwana hari umuririmbyi yabivuze neza ngo icyo nkundira Imana rero bakwanse hari abantu baba barigeze kwangwa muri kino kibanza Imana ishimwe ko mwashwe n'abantu Imana yacu iyo batwase Dawidi yavuze ngo niyo data na mama bompeba Uhoraho hazonyitorera n'isi yose yumva ko haleluya Imana si umwana w'umuntu ngo yisubiremo ntizokwisubiramo yaravuze ngo ndaguhezagiye ntizobihindura yaravuze ngo genda ushike kure ntizobihindura yaravuze ngo ndagusize amavuta ntizobihindura yaravuze ngo ndakugize ubudahangagwa ntizobihindura abantu Imana igiye kugira abadahangagwa muri kino kibanza numva amen yabo ntizobihindura kuva uyu munsi mugiye gutangura gutera ubwoba ivyari biteye ubwoba ivyahora bibirukanza nimwe mugiye gutangura kuvyirukanza ivyahora bibacugumiza nimwe mugiye gutangura kubicugumiza kuko hari icyo Imana igiye gukora hagati muri twebwe heza yo mirongo mikeya hanyuma turangize raba nabariwe kubahezagira apana nabariwe nabariwe kubahezagira babwire ku gicaniro hari amateka
amategeko ijuru ritanga y'ivyo ukorerwa ku buzima bwawe. Mwibuke ko yari yubatse ibicaniro, aravuze ngo n'abariwe yabariwe nande n'Imana kubahezagira, ariko Baraki we yari yamubariye kubavuma. Aravuze ngo n'abariwe kubahezagira, raba n'abariwe kubahezagira, nayo yarabahezagiye, nayo yarabahezagiye. nanje sishobora kubihindura, nanje sishobora. Mbabwira ikintu kimwe, si satani, si sataniya, sabana yavyanye nimba bafise, sabarozi bo ku gacumba kawe, sinzi abaribo, ntawe uzoshobora guhindura ico Imana yasezanye ubuzima bwawe niwayubakira igicaniro. Afise ngo n'abariwe kubahezagira, nayo yarabahezagiye, nanje sishobora kubihindura. Ntibihindurwa, 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 ntibihindurwa. Ivyo Imana gusezeraniye ntibihindurwa, niyo vyose mu nda y'urufi nka Yona ntibihindurwa. Amen yani muri kino kibanza. amena. Umurongo wa 23. Erega indagu ntaco yotwara abayakobo, Erega indagu ntaco yotwara abayakobo. Vuga ngo erega indagu ntaco yotwara aba Yesu. Indagu ni kuvuga ngo n'ivy'ubupfumu, nibapfumurire kuri Tanganyika, nibapfumurire mu Mabenga, nibapfumurire mu matwarete, nibapfumurire sinzi hariho. Ubiriza ntaco bashobora, bose bagiye gucika abanyantege nke imbere yawe nituhora hagize. amena. Erega indagu ntaco yotwara abayakobo. Ubiriza hepfo, canke ubupfumu bugira ico butwara Abisirayeli, ubupfumu ntaco bwotwara Abisirayeli. none biravugwa ku bayakobo. Hinge gato, hinge gato. Harabo batwaye impuzu ngo bagiye kubarogesha. Harabo batwaye amafoto yabo ngo bagiye kuga ubuzima bwiza bwabo. Birivuze ngo cyangwa ubupfumu ngo bugire icyo butwara Abisirayeli. None biravugwa ku bayakobo no ku Bisirayeli ngwe w'ukuntu Imana yakoze. Hari ivyo igiye gukora muri kino kibanza. Aha none ndangiriye ngo biravugwa. Aya niyo makuru bagiye kuvuga ku marezo sosiyo, kuri Facebook. Bagiye kuvuga ngo ingene Uhoraho yamukoreye neza, ingene Uhoraho yamugiriye neza, ingene Uhoraho yamwugururiye. Ijambo ry'imbwira ngo iyo yuguruye ntawukara, iyo yukaye ntawukurura, iyo ivuze eko ntawuvuga oya, iyo ivuze oya ntawuvuga ego. Iyo Mana muyimpera amashimwe. Muriteguriye ibihe vy'impemburo ku buzima bwanyu, muriteguriye kuko ubiriza abagwayi bagiye gukira ku bwinshi muri kino kibanza. Imana arambwiye ndiko nasenga ngo abazoza bafise ibivyimba mu nda, bamwe vyababujije gusama, ivyo bivyimba birayongera ngaha nyene. Aho bukera kuwa mbere nibasubira muri ecography nta kivyimba bazosanga mu nda ya. Numva amen yanyu muri kino kibanza, numva amen yanyu muri kino kibanza. Haleluya, haleluya. Ivyo Imana igiye gukora ngo biravuga ngo ewe ukuntu Uhoraho yakoze. Tugende turangiza mu ngoma za kabiri, ingoma za kabiri. Ikico gica hagiye kumanuka ubwiza
bw'Imana muri kino kibanza, ku buryo hari abantu bitaza gukunda ko baguma bahagaze ku maguru yabo kubera ubwiza bw'Imana buremereye buzoba buri hano hantu. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ingoma za kabiri igice ni cya 6, somera ku murongo wa 12 gusa, cyo dusimbira ku gice cy'indwi dusome imirongo 3 ya mbere, cyo dusenga Imana. Salomo araheza ahagarara imbere y'igicaniro cy'Uhoraho, ishengero ryose ry'Abisirayeli rirorera, agaranzura amaboko. Kandi Salomo yari yashinze soma 12 gusa. Salomo araheza ahagarara imbere y'igicaniro cy'Uhoraho, ishengero ry'Abisirayeli rirorera, agaranzura amaboko. Igice cy'indwi imirongo 3 ya mbere. Nuko Salomo arangije gusenga, igihe yari ku gicaniro, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo agaranzura amaboko arasenga. Ku gice cy'indwi nuko Salomo arangije gusenga. Ubwiza iyo umuntu asengeye ku gicaniro ikintu kiba, ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Umuriro utibuka uvuye mu ijuru. Umuriro utibuka uvuye mu ijuru. Hari umuriro ugiye gutibuka uvuye mu ijuru mu buzima bwawe. Iyo tuvuze umuriro n'ubushobozi bw'Imana, umuriro ni imbaraga z'Imana zikubita hasi, imbaraga z'umugwanizi. Iyo bavuze umuriro ni kiza kweza, ni kiza gukuraho, ni kiza gukubura. Iyo bavuze umuriro ni kiza gushyira ku iherezo. Umuriro nta munsi n'umwe uzima utarangije igikorwa cyawo cyo guherengeteza, guturira ikintu cyose kiri mu nzira yawo. Nta ndwara iza gusigara muri wewe. Amen. Nta muhemu mbiza gusigara muri wewe. Amen. Nta bukene buza gusigara muri wewe. Amen. Numva amen ya muri kino kibanza. Amen. Numva amen ya muri kino kibanza. Amen. Nta karimbi, nta nyatsi bigiye gusigara mu buzima bwawe. Ngo arangije gusenga, umuriro utibuka uvuye mu ijuru. Uviriza, utongora ibimazi byo koswa n'ibindi bimazi. Ubwiza bw'Uhoraho bwuzura iyo ngoro. Ubwiza bw'Uhoraho bwuzura iki kibuga cya Kinaniratwa. Ubwiza bw'Uhoraho bwuzura Musaka. Ubwiza bw'Uhoraho bwuzura Bujumbura. Ubwiza bw'Uhoraho bwuzura igihugu cy'Uburundi cyose. Ndibuka umunsi umwe twakoze igikorane ngaho kuri Kamuha, abantu bariko bararengana mu mwanya twariko turasengera abagwayi baje gushinga intahe, bakiriye mu miduga batari mu gikorane, bariko bararengana. Ubushobozi bw'Imana buhura nabo, bakira bari mu miduga yo kwiyunguruza. Abari muri aya mazu adukikuje, abari muri aya makambi adukikuje, ugukira kw'Imana guciye mu bwiza bw'Imana. Numva amen yani muri kino kibanza. Amen. Haleluya. Ubwiza bw'Uhoraho bwuzura iyo ngoro. Kuheraheza abaherezi ntibaba bagishobora kwinjira muri yo. Abaherezi ntibaba gishobora kwinjira muri bose. Byarasi ko babandanya bakora ibikorwa by'ubuherezi kubera ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana muri hano bugiye kurengera umuntu wese ari hano. Heza munsi tusenge, kuko ubwiza bw'Uhoraho buyuzuye. Abisirayeli bose babonye ingene umuriro utibutse n'ubwiza bw'Uhoraho ingene bwari kuri iyo ngoro, bunamika amaso, barunama, bashika hasi ku mabuye ahashashe, barasenga, bakengurukira Uhoraho, bati Uhoraho ni mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Amasi menshi ku mwami w'abami. Twese tugiye kuvuga ngo Uhoraho ni mwiza. Hamwe n'ivyo agiye gukora, ugiye kuvuga ngo Uhoraho ni mwiza. Yirengagije ibyaha byanje, yirengagije ibigabitanyo byanje, yirengagije intege nke zanje, angirira ubuntu. Ugiye kuvuga ngo Uhoraho ni mwiza, kandi imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Muhaguruke ku maguru yanyu.
dutaritse ibiganza byacu imbere y'umwami. Ndashaka kuronka abarivyi bakeya. Shatataka bavushandarabasi. Nta muntu yaje aboshwe aza gusubira inyuma atabohotse. Mu mwanya mutoya iyo umuriro uje uranyarutsa cyane ibikorwa. Umuriro ufise speed, umuvuduko udasanzwe mu gikorwa cyawe. Ntibiza gufata kanya. N'uyu mwanya nyene utaritse ikiganza cyawe, umuriro w'Imana utibuke muri kino kibanza mu izina rya Yesu Kristo. Narivuze ngo umuriro w'Imana utibuke muri kino kibanza mu izina rya Yesu Kristo. Abasenzi mwitegure, mugomba muronka akazi kenshi uyu mwanya. Mwitegure mutangure kwegera abantu. Uyu ni wa mwanya, ni ya saha y'ibidasanzwe ijuru ryateguriye ubuzima bwawe. Get ready, itegure ramashaka sovatesha. Imbere yuko dusengera abantu bagwaye, shaka mbanze mpamagare. Ninde muntu ari muri kino kibanza ataraha ubuzima bwiwe umwami Yesu? Ibi byose turiko turavuga biraba abakijijwe, abavuze ubwa kabiri. Nibo mpemu w'Imana rongo, nibo mpemu w'Imana abwirikana n'imhemu zabo. Ndashaka umuntu yoba yaje muri kino kibanza ataraha ubugingo bwiwe umwami Yesu. Reka nasamwe mwari mwataritse ibiganza mumaze mu imanure gatoya. Ninde muntu ari hano hantu ataraha ubuzima bw'umwami Yesu? Ni kuvuga ngo atarihana. Hamwe Yesu yoza ubunyene, izina ryawe ntiryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, woba uwo gucirwa ko iteka cyangwa urubanza. Umutima warakubwira nturihana, uri umunyabyaha. Twese twari abanyabyaha, mugabo twaritahuye ko ndashobora kwikiza. Turemera tuca bugufi. Biravuga ngo aho wumvira ijwi ry'Imana ntukomantaze umutima. Ninde muntu ari muri kino kibanza yifuza ko umwami Yesu aza kumubera umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, abinyerekeza ukuboko kwiwe? N'abari inyuma mutari ikiganza cyane ndababona cyane. Nagomba ndabasabe protokoli bereke inzira zamurukanga hano, mwakira ingabire iruta izindi ngabire zindi zose. Zamurukanga hano mwakira agakiza. Zamurukanga hano mwakira ingabire y'ubugingo budashira. Zurirukanga muze kuronka ubugingo. Imana ibahezagire. Zamuriruka. Uyu munsi ntuzowibagira ukundi. Zamurukanga bahizira bari inyuma. Ereka Imana ko uyisaseye, uyikomba, uyinyotewe. Zamuriruka. Abasigaye mumfashe dukomere Imana amashyi menshi ku minyago. Baracyaza tubone dukoma amashyi menshi. Biravuga ngo ndi ku rugi na dodora, aho wumva ijwi ryanje ukugura umutima wawe, ndinjira dusangire. Yesu ari ku rugi rw'umutima wawe. Sharabasete abasigaye munyemere dukomere Imana amashyi menshi. Nababusigaye ngwino ndakurindira. Ni wowe Yesu yantumyeko, ni wowe Yesu yantumyeko. N'abari inyuma
gucegwa biravuga ngo nutatinya kumushingira intahe imbere y'abantu nanze sizotinya kugushingira intahe imbere ya data n'abamarayika sindi ryose uriko rakubwira ngo ntugende nizwi rigomba kuzopfa rubi rinesuse bandanye mukoma amashyi bariko barahaza ugenderera Yesu mukiza vukose uvukosega augenderera andi nanje ariko aragendera abantu biwe Yesu mukiza uvukosenga augendera moa Imana ishimwe cyane. Hari mu 2004 niyo munsi nakora iki gikorwa muje gukora. Umumarayika yasanze aho ndi afata ukuboko arambwira ngo ingo ndakujane ndakwereke iherezo ry'abanyabyaha. Anjana mu kibanza aho nabonye ikiyaga cyaka umuriro indani kiri mu ijwi ry'intimba n'umubabaro vy'umuntu ababaye. Harambwira ngo nga muri kino kiyaga cyaka umuriro ni abatizeye umwami Yesu bose bazotererwa. Arambwira ngo nawewe urimo niho hazoba iherezo ryanyu. Ndamwinginga ndamubwira nti mbwira icyo nokora kugira ngo sintererwe muri kino kiyaga cyaka umuriro. Arambwira ngo niwakire umwami Yesu mu bugingo bwawe, wihane umwugururire yinjire akubera umwami n'umukiza, aho niho utazotererwa muri ico kiyaga cyaka umuriro. Niho uyo munsi numvise iryo jwi ryatumye mfata ingingo namwe uyu munsi mufashe. Shaka mutaritse ibiganza vyanyu, ikimenyetso cy'uko mutishoboza canke mutokwishoborera. Hama ndagiye kuvuga amajambo nawe urayasubiramo. Kwijambo ry'Imana avuga ngo niwaturisha akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wa Imana muzimukuye mu bafuwe, uzokizwa. Musubiramo n'ijwi riri hejuru uti mwami Yesu, cyane gose mwami Yesu, ndagushimiye kuri uyu munsi umpamagariye kwakira agakiza. Nditahuye ko nari umunyabyaha kandi nashobora kwikiza. None mwami Yesu, ndaciye bugufi imbere yawe, mbabarira mparira ibyaha byanjye byose, ubyezeje amaraso yawe, wandika izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo, uzurihanagura mu gitabo cy'urupfu. Uyu munsi ndacisha umwana wawe
satani akira ibyawe byose, akira ibyaha byawe byose, akira indwara zawe zose, akira imivumo yawe yose, akira intege nke zawe zose. Uyu munsi ndabaye mushasha, ndavuze ubwa kabiri, ndakijijwe, nshyize umwana w'Imana, nshyize umwana w'isumba byose. Urakoze Yesu kuza kuba muri jewe, ushoboze kubandanya kuramiriza iyi nzira ntango uyu munsi. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amashyi menshi ku mwami w'abantu. Siri kwako kwawe ku mutima, ndagusengere wunamisha amaso yawe. Nimba hari n'abantu bagwaye basigaye mu bibanza, nabo nyene batere intambuko baze. Shaka sengera isengesho hamwe, isengesho risa kubamo kubohoka, isengesho risa kubamwo ugukira, isengesho rigiye gusangangura ibikorwa byose bya satani. Shalama sendekosh. Dosi inshuti, iyo nshuti nigiye gukora ibikomeye. Shaka nje saba n'abakozi b'Imana baze babe hafi y'abantu, tugiye kubarambika kw'ibiganza. Dosi inshuti, dosi nziza cyane yaraguze, yafatishije umugozi, yafatishije y'urukundo rwayo. Ngundi songo tumutarika ibiganza byacu uwo mwami. Dosi inshuti nziza cyane yamviriye amaraso, yanyigusa mu bugingo, nawe yaranyihaye, none singisinga icyuma, none sing it to
Shandarabasakata. Wegere hano afise ingwara iyo ariyo yose ashika ikiganza ciwe ahagwaye. Abadafise ingwara uyu mwanya tugomba dufata kandi ko gusangangura ibicaniro vyaboshe ubuzima bwacu, imiryango yacu n'abacu. Uyu mwanya ndagomba dusenga Imana, usengane inkomezi zawe. Nasavye abakozi Imana mwegera abantu tubasengere. Karabashataramandeshe roboshaka munamise amaso yanyu, witege kwakira igitangaza cyawe. Saba agacere gatoya k'ivyuma, piano gusa. Ubushobozi bwa Mpwemu Yera, ubushobozi bwa Mpwemu Yera, ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Umuriro w'Imana umanukire muri kino kibanza, utongore, uturire imyuka mibi yose iri hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Ingwara yose iri mu mubiri wawe ndayitegese. Fire! Soka! Ndacibuye umuriro w'Imana, mugumize ngaho. Prata sakata. Ubushobozi bw'Imana buriko buragendagenda hafi y'abantu. Paye sokota mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose z'umwiza, imbaraga zose z'umwizima, uyu n'umunsi aho ibicaniro vyose bigiye porosate koza bohoka. Tangura kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Imwe mu bisosi ziri mu buzima bw'abantu hano hantu muranyumva. Murekure ng'ibimenyetso bizoherekeza abize izina rya Yesu. Bazorambika ibiganza ku bagwayi bakire. Abagwayi bose bari muri kino kibanza, kira. Hari abantu baje muri kino kibanza barariye amasano. Ndavuze ko amasano yose mwariye mutangure kuyaruka mu izina rya Yesu. Yaruke mu izina rya Yesu. Umunyane imwe mu mbi zivuza induru zisoke. Soka! Muvemo! Vuza induru bwanyu mugende. Abasigaye dukomeze gusenga. Abasigaye mu bibanza hamagara umuriro. Cibura umuriro w'Imana muri kino kibanza. Abantu bariko barabohoka, ingwara ziriko zirakira. Abo Satani yari yaraboshe ariko arabarekura. Muyaruke ubunyene. Abafise amapasa
muyegereza abantu ngo batangure kuruka ibyo bariye mu izina rya Yesu Kristo. Ntuzokira mu Kamenge barinze kukurigata mu biganza. Oya, ubu nyene uva ngaho wakishe, ubu nyene uva ngaho wabohotse. Abafise amabase muyasha Satana kurekure. Iyo ngwara si umugabane wawe. Iyo ngwara si umugabane wawe. Iyo ngwara si umugabane wawe. Abatavyara baka 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 rekura rekura ubwoko bw'Imana bwitegereje rekura ubwoko bw'Imana bwitegereje. Fuza karumo soke subira kwa batumye, subira kwa batumye, subira kwa batumye, subira kwa batumye. Warusko asoli kimazi chawe uyasi kimazi chawe uyasi kira 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 umuriro 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 cy'ukuvuye mu ijuru uturire usangangure uturire usangangure ibicaniro byose byubaswe na Satani birasambutse. Ugiye kwinjira muri Kananiya, ugiye kwinjira muri Kananiya. Ndazi neza ko imuhemu mbi sinyumva, ndazi neza ko imuhemu mbi sinyumva. Reka kwiyorobeka, reka kwiyorobeka, reka kwiyorobeka. Musohokemo, muvemo, 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 muvemo. Vuze ngo muvemo. Umuriro w'Imana uguturire, umuriro w'Imana ugutongore, umuriro w'Imana uguturire. Uyu ni umunsi wo kubohoka. Fire, fire, fire. Satani agiye gutabaza biwe, ikuzimu agiye gusigara ikiriyo.
gato satana tabaza yaje gutabara satana basekese Yesu yameguriye Murano mazimbeza isoki Manu niyote desira Karabasatamo Mutima w'Imana Keterebasata Nagerera heraza Injia heraza Yesu yameguriye Murano mazimbeza isoki Messias, umutima w'Imana nagerera hera cyane Satani wamubiyamaza Satani wamubiyama Sani makarana Aturasinga bibisi Singiye guhinduka umunsi munyota munsi w'ibirenge byacu ariko sigura karebe umusaraba Yesu Yesu yameguriye Kenyani yacu ukuri gatwaza umuyaga uhushushe bigasubirako siyuko tazuba gushizwe ku rutare zirenze umutima none se kenyani yagwa kandi urise Kenyani yacu ukuri gatwaza umuyaga uhushushe bigasubirako She's
Yumviriza akanya gatoya twegereza kurangiza, ariko ndumva ari ikindi kintu Imana imbwiye kigomba ikore muri kino kibanza. Hari umuntu afise ugutwi kumwe kutumva, ashire urutoki guye muri uko gutwi kutumva, Imana igomba izibura uko gutwi. Hari abantu badashobora kubona ibintu biri kure, ufate ku maso yawe. Hari n'abandi bagwaye imigongo bari muri kino kibanza ntibigikunda ko bunama. Imana igomba ibandanye gukiza muri kino kibanza. Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, mu mubiri wawe niho wikoreye indwara zacu n'ubumuga bwawe. Waraje kugira ngo intama zawe zironke ubugingo kandi ziburonke busabuza. Kiza mu izina rya Yesu, kiza, kiza, kiza. Waje ngaha tumva, reka tambure kumva ubunyene mu izina rya Yesu. Waje ngaha taboneka, tambure kubona mu izina rya Yesu. Waje ngaha afise ikibazo cy'umugongo, abaho ku bunyene mu izina rya Yesu. Waje ngaha agwaye stroke, waje ngaha agwaye intestin, waje ngaha afise ibivyimba mu nda, bisibangane mu izina rya Yesu Kristo. Waje ngaha mugaye adatambuka, reka ubunyene inkomezi zawe zigendagende mu magufa yiwe, asubiramo inkomezi mu izina rya Yesu Kristo. Ibimenyetso n'ibitangaza bifata ikibanza aha hantu mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ko wumvise gusenga kwanje kandi ukaba ukoze ibimenyetso n'ibitangaza. Amashyi menshi ku mwami w'abantu. Haleluya. Nyumviriza, abantu bandanya kubohoka, Satani abandanya kurekura ubwoko bw'Imana. Ivy'indagwa ivy'ubupfumu byose biriko birashirwa ku iherezo. Haleluya. Munyumvirize, wewe waje ngaho ugwaye, iyumvirize. Wewe wari ufise amatwi cyangwa ugutwi kutumva, bitakunda ko ushobora kubona. Kumbure wari ugwaye umugongo udashobora kunama, waje ufise ububabare, uburibwe. Umuntu wese Imana yakoze ko yagendereye cyuma twumva nkeya zaba Imana igiriye neza ikijije. Nimba ari umuntu Imana yakijije, abinyerekeje ikiganza ciwe. Waje ngaho ugwaye, inyuma y'ugusenga wakiriye igitangaza cyawe, binyerekeje ikiganza cyawe. Abamutaritse ibiganza nabo Yesu yakijije. Ego, ego, abasigaye mumfashe dushimire umwami wacu. Ivyo nkomeza koze. Umfisika tugiye gukora mu mwanya mutoya, mu mwanya mutoya, kubera ko twatanguye dutevye. Ejo ni finale. Imana ishimwe cyane. Ejo ntuzusige umuntu agwaye, ejo ntuzusige umuntu baroze, ejo ntuzusige umuntu wabuzi bateye ibisazi akaba adakomeye neza mu mutwe. Nezo Yesu azobarika akora ibikorwa bikomeye hano hantu. Ariko imbere yuko dutandukana, ingonga hagatoye, uyu mugabo muremure agomba hagerare hajya hasi. Nisiko kwakira intahe zanyu mwese kuko abakize ni benshi. Mugabo twumvise n'imiburiburi bakeya, muze ngaha ubwire abo bambaye amajire canke imvutano icyo Yesu yagukoreye. Bumvise by'ukuri igitangaza cyabaye, bace bakuzana akumvirize,
hanyuma acaza hano atubwire icyo Yesu yagukoreye. Hari n'abandi benshi bariko barabohoka hariya muri ya tribune. Yesu abandanya abohora kuko aho ibicaniro biriko birasangangurirwa hose abantu barabohoka, imuhemu mbisi irabavamo. Ba bantu bakize, ba bantu batumva ariko bumva, begere hano vugana n'abo bantu bambaye security. Icyo Yesu yagukoreye twumva intahe z'abantu bakeya, tugomba cyo turangiza ejo tuzoheza hakiri kare. Yesu yakoze ibikomeye, natwe turanezerewe. Amen. Nimugende zurasenze isengesho rya nyuma ry'umugisha, sivyo? Abumva barushe masha gusubira mu vyicaro vyanyu, mwatwumva intahe nkeya zabo Yesu yagiriye neza. Hanyuma se dusenga isengesho rya nyuma, se turonka n'akanya gatoya k'iminota mikeya dushimira Imana, tuyitazire, turirimba, twigina ko Yesu yabohoye, yakijije. Imana ibahezagire, masha gusubira mu bibanza vyanyu. Ariko n'ubu muri ko murasubira mu bibanza vyanyu, harimo Yesu agiye kubohora. Ibitangaza biracakoreka, twumiza turacafata ikibanza hano. Yesu yamukoreye iki? Yesu yamubohoye. Okay. Yaragwaye, bari baramuroze ibitega. Bari baramuroze ibitega. Igihe twari ko turasenga, yafashwe bimukubita hasi, bitangura kuvuga ivyo ari vyo. Okay. Ariko bahejeje kumusengera, arabohoka, aje gushinga inaye ivyo Yesu yakoze, ko akiza ibitega, niko vyariko bimuvugiramwo. Ubu aridegenza. Amashyi menshi. Mwe mikrofone gatoya. Mama, tubwire vyagenze gute? Yesu arankijije. Yesu aragukijije. Kandi imisi yose hari igihe nari naje kwa muganga. Ego. Igikorane kirera muri Kamuha. Ego. Ndacari ikinyene. Ego. Yesu yarankijije. Abaganga bari bambwiye ngo nje mu bihugu hanze kuvurirwayo. Wari urwaye iki? Kubera nari naragize nduze igufa rirasokoka riravayo, riracomoka. Nta muganga rirasubirayo, bavuga ngo banshiremo icuma. Ico cuma cyabaye kikinjamwo. Yesu yarantabaye. Wakiriye mu gikorane twakoreye kuri Kamuha? Egome, bari bavuze ngo nje hanze. Ubu naho nizeye yuko nanyuma barantwara hariya, Yesu arambohoye. Nizeye yuko icuma bari bavuze yuko zoza bakambaga bakanshiramwo kubera igufa ryabunzwe. Nizeye ko Imana inkijije. Wari ufise n'igufa ryari ribunzwe? Iryo gufa riri hehe? Hashira ikiganza. Hashira ikiganza gusa. Twese tumereze ibiganza vyacu ino. Muhaguruke. Afise igufa ryabunzwe, ubwa mbere ryari ryaracomotse, arakira mu gikorane twakoreye kuri Kamuha. Ubu nabambwiye ko afise igufa ribunzwe, bateza kumushiramo icuma. Murizeye ko Yesu ashobora kumukiza niyo mushiremo icuma? Mwese mutumereze ibiganza vyanyu ino mu izina rya Yesu Kristo. Iri gufa ryari ryarabunzwe, turavuze ngo ribe rizima mu izina rya Yesu. Nta cuma bazomushiramo. Kuva uyu munsi aritegevya, ibicaniro vyose vyamugwanya bisizwe ku iherezo
mu izina rya Yesu Kristo amashyi menshi ku mwami w'abami. ibihembe ari ibitega ari imizimu kandi byavuze no mu nzu uko biriyo. Amadayimoni yavuze ko ari ibihembe ari ibitega ari imizimu ariko byose byarangiye. Amashyi menshi ku mwami w'abami. Reka twumvise ubundi Yesu yagiriye neza. Urashaka gusura mu kibanza Yesu aguhezagire mama. Ewe jewe n'akana kakiri gato Yesu akagiye neza. Yesu amukoreye iki? Yesu ashimwe. Ndashimira Imana kuba nagize ishano nyuma yanyinjije. Vuga cyane. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana ko yuba yanyinjije ishano. Wari wari ishano? Ego. Ngakoze. Igihe uyu mwana twari ko turasenga yatemvye hasi hanyuma aravomisa ivyari muri we bitameze neza birasohoka ubu aridegembya. Rero avuze ngo ndashimira Yesu ko yankijije ishano. Amashyi menshi ubanaye kumuhezaga no kumugirira neza. Mani bahezagire bongerana n'umugisha. Yego sha witwa gute? Amen. Urakoze mwana. Zera nasi. Grâce nawe Yesu aguhezagire. Twumvira izindi ntaye yindi abanezero ibyo Yesu yakoze tukoma amashyi menshi. Habaye iki tubwire? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Amen. Ndashimira Imana kukungene nariko ndumva ugutwi numva iminzerere ahantu ndiko ndazi nkaguma numva ibintu biguma bikubita mu gutwi hanyuma nkumva ijwi rimbwira ngo uko gutwi kwawe ni umutima kurondera ariko agutera mu gutwi wawe. Nca numva ambwira uwo muntu yandoze ngo ndagukeneye ngo ndagutware. Ndavuga ati uwo muntu wapi? Umukozi w'Imana yarasengera iyo minsi rero naguma ndayumva aho ndi hose tuko ndasenga naguma numva ibintu biguma binkwega nk'umuyaga mu gutwi numva ndabuze amahoro numva ibintu biguma bimvugira ngo mu gutwi kugwaho. Ubu bimeze gute nyuma yo gusenga? Ariko ndashima Imana ukungene bimeze numva nakize byose byaheze kubwo Imana ikora. Amashyi menshi ku Mana. Yesu akugirire neza ntuzongera kugwara ukundi. Amen. Reka twumve uyundi umumama. Mufashe. Mama Yesu yagukoreye iki? Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi bene data. Nje gushimira Imana kubera jewe nari mfise ugutwi kutumva. Rero kare nabanda no kuzibira kumwe nyene kugira ndabe kuko kumva nkaja ndahindukiza uruhande rumwe kugira ndabe ko ijwi ryo tumbera muri uku uje kwibubaho. Ariko ubu rero n'umuntu ariko aravuga ndamwumva. hanyuma rero bene data aba bantu baje ngaha ikintu nobahanura boguma mu gakiza kuko Yesu aratabara, Yesu arakiza, Yesu nashimwe. Amen. Jewe naragwaye hanyuma rero barambaga ubwa mbere bambagira ini Bujumbura. Hanyuma rero nguma ngwaye kara gakorora kazi ikintu gishinga ha mu muhogo. Hanyuma rero sinakira ndasubira ndaja no mu Rwanda sinakira. Ngarutse rero basengeye kuko jewe maze igihe nkijijwe basengeye Imana yarantabaye irangiza kasera. Yesu nashimwe. Hanyuma rero ikintu rero naringwaye igihe naza kandi urumva ko naringwaye ugutwi narifise n'ibintu bizunguruka munda. Ibintu bizunguruka? Bizunguruka narigeze kugwara igisonga cyo mu muhogo. Ubu habaye iki icyakoretse uno munsi nico tugomba kumva? Ubu rero munda bino binyagara ntabyo numve ndabyo numva. Biri kunyagarira kuzimu byatsinzwe. Amen. Reka ugutwi wari ufise kutumva zibira uko wari ufise kumva hanyuma agira icyo avuze apotre wumve ko mwumva uzibiye uko ahora kumva tugomba kuvyereka abantu bose.
Amen. Amen. Ndakumva. Amashi menshi ku Mana. Haleluya. Urakoze mwiza kure. Yesu nawe akugirire neza. Amen. Amen. Mosho kumuha amashi yandi Yesu. Akiza abakiri bato, akiza abakuze. Habaye iki? Uyu ngo ambariye ngo yarafise asthma, ariko rero ariko araza ngo yaje ari muri crise yumva hema nabi atameze neza, ariko inyuma y'amasengesho ngo yumva yidegembya cyane ntagihezagirika. Amashi menshi ku Mana. Atubwire. Yesu ashimwe. Amen. Jewe nari nsanzwe ndwaye asima, nari maze kwivuza nk'umwaka wose, crise yamfata nkahema mpemagurika, naje mpemagurika, ariko aho nziye ngaho mu masengesho numva meze neza. Yesu ashimwe. Amen. Umeze neza. Uhema neza. Ubu ego. Yesu aguhezagire. Amen. Amashi menshi ku Mana. Twumvirize batatu abandi ejo muze mudushingirizo ntaye, sivyo? Kugira ngo abaja kure imiduga ntibasige ibatware hakiri kare. Amen. Ariko mu mama reka turaba abafise imyaka myinshi baje, abakiri bato ejo muzoca mudushingirizo ntaye. Hageze gushingira ntaye muzoce muba hafi. Habaye iki? Jinari ifise ikivyimba mu mugongo cyane kimaze igihe kinini. Ikivyimba? Yego. Mu mugongo? Yego ngaha cyane kinini cyane naho umuntu yandamutse sinashaka ko anyigera kubera aca cumba. Je numva nkanywe nkuko nkoze ko numva cyagiye. Wenda shima Imana. Cyari kinini cyane singene cyari cyaraje. Ndashima Imana ngiriye ubuntu nk'abandi mwiki kibanza. Mani bahezagiye. Wow. Uyu muntu Yesu yari yamubwiye ko ari umuntu afise ikivyimba kiza kuyongera ngaha. None yabikoze, yumvise ikintu kimukanyuye, none ikivyimba cyarenganye cyazimanganye. Mwami Yesu ubandanye kwesha icubahiro mu buzima bw'umusavyi wawe. Ivyo umukoreye uyu munsi bibikimenyetso cy'ibindi bikomeye ugiye gukorera ubuzima bw'iwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu aguhezagire. Yesu aguhezagire. Yesu ashimwe. Ngo shaka twegera abone amasura yacu. Ngo twari kure ntiyatubona umuvyeyi. Muhe mikrofone. Habaye ikiga muvyeyi. Yesu yakoze iki? Je gusingira intahe Imana. Ego. Igikorwa yakorana nanje ngaha. Ego. Narabayeho mfise umwana agwaye hanze arambwira tukumva gahuna kavuze. Umenye ko jewe mvuye. Yo. Nza ndiko ndarira mvuye aho mu gaseke buyashitse harya Imana irambwira ngaha hariho anteni yanje. Ngwicara harya munsi y'igiti ndavugana nawe ndagukorera igitanga. Amen. Uzogomba kuraba ejo ubuti butatu bubanze harya agati ko hagati narashizeho ikimenyetso kuko Imana yambwiye ngaha ngo ari anteni yayo. Amen. Ngaha nyine ngo ari antene. Igicaniro c'Imana. Wowe waje hano umenye ko hari igicaniro c'Imana. Hallelujah. Amen. Nagira nzoze gusaba perezida. Ibaze baramuburenga. Ndiko ndasengera abarundi n'abarundi kazi. Ndiko ndasengera perezida na community. Bega ndabakurike. Iyo muja hose Yesu jani. Ngenda mu murimo w'Imana. Karibu. Murakoze neza cyane. Nari ngwaye umugongo. Uwo mugongo wabibwiwe nande? Zuhaya bivuze. Siyamana yaje yambariye Imana yawe yavuze ko ngwaye umugongo. Ni muzima. Ahogoma no kuvuga hasimbira hariya.
amen. Imana imuhezagira uyu mumama nawe yabaye mu bihe byiza. Imana imubwira iki gicaniro kihari uno munsi. Yesu aguhezagira. Amen. Aya ni mashiyani menshi. Tuma twumve umwe uyu yaragwaye umugongo. Murabonye ibyo Yesu yamukoreye. Ngo yashaka zose abe perezida ngo azoze aramwemerera kuza arasengera hajya ngo aha hantu yahumvise antene y'Imana. Amen. Haleluya. Habaye iki? Yesu ashimwe. Amen. Jewe mu minsi ejo naragiye kwa muganga ndipimisha kubera narimaze nk'imyaka ine numva ko ifigo rimwe rigwaye kandi no ku kuguru kw'iburyo nta nguvu kwari gufise je vraiment navyumva. Ubu naho numva vyaheje kandi nari nagiye kwa muganga nta ngwara nimwe bantoye, ariko ngeze ngaha umukozi w'Imana yadusengeye no kuri ubu numva ukuguru amaguru yose afise inguvu zikwiye. Uburuhe nabwo je nari mfise no kuri sino vuga ukuntu nabwumva, ariko ubu nta buruhe mfise numva meze neza cyane. Haleluya. Jesus. Amashimeshi ku Mana. Yesu aguhezagire cyane. Urushiriza kumera neza gose yabikoze. Yesu abahezagire. Abasigaye intati zo zibandanya ejo. Shaka mwese ubwoko bw'Imana n'abariko baraboka ariya muri tribune dukoma amashi menshi.